Reka subire ndaguhe kaza mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu muri Rudende Isange TV. Chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye kaza amakuru yacu yo kuri iyi saha hakaba ari amakuru cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri politike turaza kubabwira ko hari amakuru ariko aravugwa ko ngaha mu Burundi ngo Hussein Rajab yoba aheruka kuboneka mu gisagara ca Bujumbura muri iyi ndwi iheze. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonide. Turaza ndetse no kurabira hamwe amwe mu makuru ariko aravuga ko hoba hari wubatse kwandikira umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hariwe Angeline Ndayishimiye akamuha ubutumwa ngo hawumushikirize umushinga ntahe wiwe bivanye nuko ibinyoma Ndayishimiye habandanya gukoresha mu gihugu ngo abanyagihugu bamaze kubirambirwa. Aya makuru nandi yose ni mukanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Mwidonido nuko tugiye gutangurira ku makuru avuga ko Hussein Rajab yoba aheruka kugaragara mu gisagara ca Bujumbura. Ese ariko arategura uwuhe mugambi no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye canke se ashaka kuruhura abanyagihugu bafise ishavu ntangere? Ejo twarashuye ikibazo benshi bari bamaze igihe bibaza ko Hussein Rajab yoba ari akiriho. Uyu munsi muri iyi nkuru yacu tubazaniye ubuhamya bw'umuntu yabonanye na Hussein Rajab mu gisagara ca Bujumbura muri ukwezi nyene turimo. Iyi nkuru kandi tuyikesha Ejo Heza kuri uyu wa 15 Munyonyo uyu mwaka. Mu mpera z'umwaka wa 2014 igihe havugwa imyiteguro y'isohoka rya Hussein Rajab mu iherero rikuru rya Mpimba hamwe n'integuro z'urubanza rwo gushikiriza ijambo ry'itsinzi ku kibuga c'inkino ca Tampente kiri muri igisagara ca Bujumbura. Hariho kandi ikintu cabaye kidasanzwe gushika n'ubu umwe mu mvukira za Nyakabiga aci ivugira cyangwa se aci kugura. Inkuru zavuga kandi ko Hussein Rajab mu kubwira abiwe bategure ivyo birori mu kibuga c'inkino ca Tampete harimo akantu ko gusotora Nkurunziza yari yasanzwe akunda gukinira kuri ico kibuga. Bikavuga kandi ko Hussein Rajab ariho yipfuje gutegurira ivyo birori vyiwe ibiri vy'umukuru w'igihugu ikivugwa ko Hussein Rajab ariho yifuza gutegurira ivyo birori vyiwe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu Nkurunziza byarategetse ko ico kibuga kitotangwa ariko kandi iri n'itegeko ryazananye mu biro bikuru bya gisirikare ndetse no mu biro bikuru by'iperereza riza rivuguruza imwe rya mu biro by'umukuru w'igihugu. Ico kibuga rero bibona ngo okwemerwa ko Hussein Rajab ko arico azokoreramwo ivyo birori. Hasigaye amahinga 3 kugira ngo iryo sohoka rya Rajab rije mu ngiro yamvukira yo umunyakabiga yariko iritegurira hamwe n'abandi inama idasanzwe y'indongozi zo mu gwiha umupira w'amaguru Instare yategekanywa kubera mwiherero imwe mw'ihoteli imwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo hoteli nziza cane ni iya Hussein Rajab co kimwe n'izindi zizwi n'abantu bamwe gereye. Abashitsi bibanga bavuye hanze bakunda gushikira muri iyo hoteli. Umwe mu ndongozi z'umugwi wa Interstar niho yasaba iyo mvugira ngo ya Nyakabiga kugira ngo amuherekeze gutora umwe mu ndongozi zikomeye za Interstar. Aza kuba ari muri iyo nama nyene. Aza abona bafashe ibarabara rya Musaga ndetse no ku Mpimba Ngoma. We yagumye mu muduga umwe bazanana aba ari we yinjira mu ibohero. Haheze akanya gato umwe bazanana aragaruka azananye n'uwundi mugabo yambaye ikoti y'ijakete inkofero ndetse na mirori ariko kandi atamenya. Uwo mugabo kandi haca yicara ku ntebe y'inyuma umwe bazanana nawe nyene imbere kuko ari we yagendesha uwo muduga. Baragenda basubira kuri iya hoteli iza kuberamwo inama.
yaririnze kubaza ko ya ndongozi ikomeye ya Interstar ari iyo yicaye inyuma ngo kuko yansa ko amwumva. Ikindi kandi uwo mugabo yicaye inyuma ntiyavuga. Bagira basike neza kuri ya hoteli, wa mugabo yicaye inyuma aca abaza ko babiri mu bari mu ndongozi za Interstar baza kuba bahari. Acumva ijwi yarikanze cyane gushika aho umwe bicaranye imbere abibona biramutwenza. Wa mugabo yari yicaye inyuma yari Hussein Rajab. Inyuma iyo mvukira kandi ya Nyakabiga avuga ko bamaze gushika ku hoteli binjiye umuduga maze Rajab yinjirira ku muryango w'inyuma aseruka mu kibanza ya nama iza kuberamwo ya mvukira ya Nyakabiga, nawe aca yiruka mu bwiherero kubera yaciye agwara mu nda kubera ubwoba. Ako kanama k'indongozi zo hejuru za Interstar kamaze akanya k'iminota 20 mu mwiherero gaheze. Rajab yaciye asohoka, hariho ndetse abasubijwe mu buzima busanzwe demobilize. Babiri baciye baza kumutora bamusubiza ku mpimba. Hanyuma inama rusange ica irabandanya muri ca kibanza categuwe. Iyo mvukira ya Nyakabiga ivuga kandi ko kubera ubwo ubugwayi bwo mu nda bwatumye aguma aja mu bwiherero yaciye ahitamwo gutaha inama idaheze. Avuga kandi ko iyo nshusho y'ivyo yabonye yamuhamuye cyane ku buryo yasanze Rajab yahora yibwira ko azi ko bwa bundi atamuzi. Mu ndwi iheze muri uku kwezi kwa Munyonyo uyu umwaka nyene, iyo mvukira ya Nyakabiga avuga ko hariho umuntu bari bavuganye ko baza guhurira kuri ya hoteli yaberera ko bya bitangaza muri 2014 kugira ngo amurihe udufaranga yari amufitiye. Ahashitse we na bagenzi biwe babiri bari kumwe barasohotse mu modokari kugira binjire kuraba wa muntu bavugana, aho yababwiye ko ahagaze mu hoteli, ariko kandi imodokari bayisiga kwibarabara. Mu rupangu hari hahagaze umuduga wo mu bwoko bwa Jimpe ya agahama ka Azize cyangwa se Rouge Baruton yo mu bwoko bwa Mercedes Benz V8 nziza cyane ifise imparati ya Tanzania. Bakigira gutya baza babona Hussein Rajab arasohotse mu hoteli ari kumwe ndetse n'abandi bagabo babiri bobo ari abamucungera umutekano. Baca biburira wa muduga bihuta, ukora ku umuryango portaye aca arugurura barasohoka. Yamvukira ya Nyakabiga na bamwe bari kumwe baciye basohoka aho bari nabo nyene biruka kugira ngo baje kurira wa muduga wabo ngo bakurikire iyo jipe barabe ngo by'ukuri ko uwo muntu yoba ari Hussein Rajab. Bishobotse ngo bafate n'agafoto bakwereka abantu ko babonye ibitangaza atawundi n'umwe arabibona. Wa muduga Rajab yarimwo wari imbere yabo, hagati hacamwo iyindi miduga ibiri. Wa muduga uca uva mw'ibarabara rikuru uca mu yindi nzira, babandi nabo barakurikira. Bageze imbere baza babona imodoka y'igipolisi ice iriruka ica ibahagarara imbere, havamwo umupolisi. Byaboneka ko ari umutegetsi, ashika asaba ibyangombwa byabo iby'umuduga, kandi akaba abakarira cyane abagiriza ko aribo bagurisha urumogi. Ibyangombwa barabimweretse byose, bamubwira ko bariko barihuta. Uwo mutegetsi arahira ko batagenda batabasatse. Abapolisi bagendanira uwo mutegetsi barabasaka ndetse no mu birato ngo barabe ko
atari umugi batwaye. Baza babona kandi wa mutegetsi yatwaye telefone aca aragaruka ngo mu utwihanganiye twasanze twihenze, abo baturangiye batwaye urumogi si mwebwe. Abasubiza ibyangombwa byabo aca arabarekura baragenda. Avuga kandi ko yaciye abona yuko iyo modoka y'igipolisi yashatse kubatesha umwanya kugira ngo imwe itwaye Rajabu basige ntibabone aho iciye kuko boba ngo barabonye ko baba akurikiye. Yaciye kandi asubira hamwe ku hoteli, iyo nkuru ayibwira mugenzi wiwe, yakira ingenzi kugira yumve ko iyo mwemerera ko yari Romeo amuhe n'agakuru k'ico yariko arahakora. Umugenzi wiwe yaciye yitwengera amubwira ko yabonye ibiri mu mutwe iwe kubera inkumbu afitiye Mutama ko n'iyo modokari atayigeze ihanyora muri urwo rupangu yoba kandi yari iyarengana, ibaje ko ivuye aho mw'ihoteli. Ngo yaciye avyihoza arinze abona umugenzi bayaga byinshi muri politike amufashe nk'umusazi, yabifashe ko ari ubutumwa ngo amuhaye ku bwenge. Ati nahora numva ko hariho abantu bitwa Mburumbonye naraye ndavyemeye. Ariko ari intahe y'ubu atubwira ibya Hussein Rajabu. Naho hari umunyagihugu yandikiye umutambuko w'umukuru w'igihugu agira ati nyakubahwa mupfasoni umukuru w'igihugu cacu, twagira ukwitumire ijambo ku mushinga ntayo wawe kuko wewe uri umwishikira gusumbya abandi bose. Mupfasoni abarundi atari bake barakwidogera cane ko woba ufise uruhara rukomeye mu kungene igihugu gitwawe, kandi ivy'ukuri dusanzwe tubizi ko mu kugira umugabo aroranirwa akora neza yubaha, inyuma yiwe haba hariho umupfasoni inyamupfasoni. Ariko kandi iyo umugabo afise umupfasoni atitahura ikibanza ciwe mu rugo ndetse no mu kibano nyene, yemwe ni ngombwa n'umugabo aho ongabane mutu mu mutwe. Jewe ntibataye ku uvyo bakuvuga ko mpisemo kugutuma wewe nyene kuri Mutama kuko wewe impanuro zawe kuri we yozumvira gusumba izaba Faustin Ndikumana ndetse n'abandi. Rero mupfasoni hanura umushinga ntaye wawe akomeze igisata iperereza ntiribe iryo kwica ndetse no gutoteza abantu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse be no kwibaguza. Arakwiye kuraba abo yajeje ico gisata ko bakora ivyo bajejwe, kuko ntivyumvikana ingene igihugu arongoye habaho ibisata biba karuhariwe mu kurya ibiturire, ariko kandi bikama uko umengo nta kiriko kiraba. Burya ngo abarundi benshi baca babifata nkaho namwe abifisemwo inyungu ziwe, nawe na cane aba uwusangiye umugambi n'izo nkozi z'ikibi. Nta gihugu gifise iperereza rikora neza, iperereza rizi akazi karyo, hama ngo birya bibera muri PAF ndetse no muri PSR bimare ukwezi ntibihabaho. Birya bisigura ko